Guys, muri video ngoma ndakwereke uko ushobora kugabanya abami warusanzwe ufise kuri Facebook bikagufasha kubandanya uronka abandi bami bashasha n'ubugenzi nkuko vyari bisanzwe. Okay, nagutevya rero je tugiye kubana muri iki cigwa ni jewe nyene Barack Obama ndabategurira nkongera nkabagezaho ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Nk'akarorero mubona nk'ubu urashobora kuba ufise Facebook dufate nk'iyi ubona yuko ifise abami 4,900 ubona yuko kandi musanzwe muzi yuko kuri Facebook utarenza abami 5,000 kugira ntushobore kuzuremerera kuha ubugenzi abandi. Aha rero ngomba ndakwereke uko woshobora gufuta abami warusanzwe ufise kugira bizokorohere mu guha ubugenzi abandi. Nagutevya rero aha urabanza winjire muri iyo Facebook yawe yuzuye kw'abami yuzuye kw'abami hama ucuza aha mu bami. Aha urashobora no kubigira utararindira ngo vyuzure ni juste gusa kubagabanya kugira uburikingira ufyonde kwa kaubyo kw'abami ngaha ufyonde nkuko. Okay, hama uze gucuza ufyonda aha hantu handise ngo vozami. Aha uca wemezako hama wemeje ko mubona yuko baca bakuzanira liste y'abami ngaha. Wewe rero aho uraza kuraba abami musanzwe nyene yani batari abahatari kuri wewe ubona wofuta kandi ubafuse avyo mwavuganye nibica bivamwo oya nyene ubafuta kugira bagabanuke mu bami na yahandi muguma muvugana kuri message nkuko vyari bisanzwe. Aha rero ucuza nk'akarorero tugomba dukuremwo nk'iyi ufyonda kutu tuburungu dutatu ugafyonda ko nkuko gacugira ngahe munsi handise hotire n'izina giwe muca muribona yitwa Edward ucufyonda ngaha kuri hotire bacugira kandi no ngaha ndibaza murabona ko ari ibintu vyoroshe. Mwana yuko twari dufise abami twari dufise abami kuri Facebook dufise abami 670 nabane henge freshinge murabe nk'uyu yavuyemwo murabe murabona yuko babaye 673. Ibi rero ugumubigira kubami bose warufise ugumubigira nkuko ukunyene mubona ntibigo bifyonda ngaha kutu tuburungu dutatu aha mugacugira ngaha kuri hotire mora n'izina giwe hotire Chris Desami no kuvuga hotire Chris mu bami bawe wacufyonda kandi ngaha handise hotire Desami nyene ugumugira ukunyene dufate nk'iyo kandi turotire ngaha. Okay, murayibona bona nk'ubu turifreshinge kandi murabona yuko dufise ko 673. Okay, murabona yuko tugeze kuri 673. Ibi rero ugumubigira ukagumugira mpaka ubonye ukwijije abami wari ushaka. So nuko rero guys ndakwibuza ukabutarugurura konti ya 1xbet ukoresheje code promo ibigezweho nakubwira kuri kurahomba cana amabonus ariko aratangwa muri iyi minsi. Ugurura konti ya 1xbet canke bubet canke merbet ukoresheje code promo ibigezweho mu ndome nkuru kugira nawe uronke amabonus. Rero namba naho utarugurura konti kuri yo code promo ibigezweho umva yuko uri kurahomba cyane. Ndakwibutsa yuko tuba dufise ko telefone zimeze neza ama Nokia ama Samsung ewe yikeneye urashobora gutwandikira nimero ni ya yindi nyene 68 649 ndakwibutsa uri no mu ntara za ruguru turashobora kugezaho telefone hari kwa Eric Ibugenyuzi Karusi turashobora kugezaho telefone ziba zigezweho kandi zimeze neza. So akane ko gatrike rero nari nabateguriye no munsi ntiwe bagire gufyonda kuri suivre canke follow haruguru impande y'izina kugira tuze turabana muri ibi vyigwa vy'ubwenge nza ndaba ciao ciao.